umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse no makungu ya kure. Gusa n'amakuru tuzaguruka niko yariko aravugwa mu gisata c'umutekano, aho hari ivyatangajwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi Ale Tribert Mutabazi. Turaza kugaruka kandi muri ano makuru ku itangazo yashizwe habona n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana, aho hari ivyo yamenyesheje nkuko bimaze iminsi bivugwa vyandikwa ko mumenyesha amakuru bitandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi, ikaba iri mu nkuru ziciye ku masonga. Ni inkuru iri hagati y'igisirikare c'u Burundi ndetse n'igisirikare c'u Rwanda. Kuri ubu rero umushikiranganje wo kwivuna abansi nga mu gihugu c'u Burundi Ale Tribert Mutabazi we yatangaje ko igisirikare c'u Burundi kimenyesha ko congereje inguvu ku mipaka yaco yose gihana n'igihugu c'u Rwanda kugira ngo kizokwivune hamwe u Rwanda rwobatera. Umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi aremeza ko igisirikare arongoye congereje inguvu zaco n'ibikoresho vy'intambara ku mipaka yose u Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Ale Tribert Mutabazi ivyo akaba yarabitangaje mu gihe ariko ashikiriza ivy'ubwo bushikiranganje arongoye bwaranguye mu gice ca kabiri c'umwaka uheze. Kubw'inkuru dukesha iradiyo Ijwi ry'Amerika, uwo mushikiranganje akaba yamenyesheje ko ari mu ntumbero yo gucungera umwasi kandi ko bamwiteguriye kumugwanya. Kubw'amasoko y'iyo radiyo akavuga ko ibintu vyatanguye guhinduka muri izo ntara zegereye umupaka w'u Rwanda igihe Burundi bwugara imipaka mu ntango z'uku kwezi guheze kwa mbere. Igihugu c'u Burundi aho cagirije igihugu c'u Rwanda ko kibitse abaza guhungabanya umutekano mu Burundi, aho Rwanda nago rwavyiyamirije. Ivyo bikaba bibaye kandi mu gihe umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame nawe mu nama y'umutekano yahuje inzego zitandukanye za leta harimwo n'iza gisirikare yabaye mu ndwi iheze, yatangaje ko nawe yiteguye gukingira igihugu arongoye. Yaragabishije ko uwo wese azohirahira akarengana imbibe z'u Rwanda azokwibonerako. Aho rero akaba hari nyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo ari mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Kinshasa ku mugwa mukuru w'ico gihugu yabwiye urwaruka rw'ico gihugu ko agiye kugwanya uwo yise umwansi basangiye. Si rya mbere ku mbibe igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda hashirwa ibigwanisho vya rutura, bikaba vyaheruka mu njyane za politike z'umwaka w'2015 mu Burundi, aho igihugu c'u Burundi cagirije igihugu c'u Rwanda ko hari ibitero vyavuye mu Rwanda bigahitana abarundi bari mu ntara za Kayanza ndetse na Cibitoke. Aya turaza kuyagaruka ko mu buryo burambuye muri ano makuru. Gusa imbere ko tubibageza ko reka tubanze tubageze ko ivy'itangazo ryashizwe habona n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Uyu rero akaba yaraye ahagaritse ingingo yariko irateza induru mu masoko. Ingingo yiwe ikaba igira iti: umukuru w'igisagara ca Bujumbura aramenyesheje abadandaza bakorera mu masoko yubatswe na leta yo mu gisagara ca Bujumbura ko ingingo yo kubisikanya mu bibanza vyo kudandarizamwo ihagaritswe. Abadandaza b'ukuri basabwa kuguma mu bibanza bari basanzwe badandarizamwo. Iyi ngingo ikabije guhagarika akajagari kari kamaze iminsi mu masoko kavuye ku ngingo zivuguruzanya z'abakuru. Perezida Ndayishimiye yari yamenyesheje ko abadandaza mu masoko aribo bagiye kuba bene ibibanza maze bakariha oberi. Aha ni mu gihe abatari bakusanga bapanze ibibanza bifise abandi bavyanditswe ko. Ubu vuba naho hari hasohotse ingingo ivuguruza Perezida Ndayishimiye ikavuga ko bene ibibanza aribo babigumana. Bamwe bati kuva haje ingingo ya kabiri amasoko makuru yose yo mu gihugu yadutsemwo induru. Bene ibibanza bariko barasohora ababapangiye babahora ko bemeye kuyandika ko ibibanza. Izi nduru zirahagaze ariko hazogumaho ibibazo vy'abari basanzwe banditswe ku bibanza, usanga barabirihiye mbere no kuvyubaka ugasanga barasizemwo uburyo butari buke. Bamwe bakavuga ko hakenewe inama yohuza oberi abatwara intara bene ibibanza n'abapangiye. Murano makuru tugiye kugaruka ku kibazo c'umutekano kiri hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda, nkuko biri kwandikwa ko n'ibimenyesha makuru bitandukanye, cyane cyane harimwe n'ibimenyesha makuru mpuzamakungu
Kuri ubu rero igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko citeguriye neza cyane igisirikare cy'u Rwanda. Uburundi bukaba bwongereje ingufu za gisirikare ku mipaka bihana n'u Rwanda. Cyatangaje ko citegura intambara yasomborotswa n'igihugu cy'u Rwanda, aho umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi Alain Tribert Mutabazi yemeza ko igisirikare congereje ingufu n'ibikoresho vy'intambara ku mipaka yose, cyane cyane iyo ico gihugu gihana n'u Rwanda. Umushikiranganji Alain Tribert Mutabazi yabitangarije Bujumbura mu gihe yariko ashikiriza ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu gice ca kabiri c'umwaka uheze. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baganiriye na kimwe mu menyeshamakuru mpuzamakungu cane cane abegereye ku mupaka, batangaje ko ibigwanisho bihari bibateye ubwoba, bakavuga ko iruhande y'abasirikare hari n'abasivile benshi bari kumwe nabo. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Munazi na Vyanzu, zone Gatare, komine Busoni bagize bati bamwe muri bo turabazi, abandi ntabo tuzi. Harimwo n'abari barasubijwe mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare, bagendera ku mategeko yo gutwara igisirikare aha iwacu, baba ari benshi mw'ijoro. Ubundi nawe mu vyo yongeye ko yagize ati baba barikanuye cane, baraba neza ko atawusohoka canke ngo umwasi yinjire aha hafi iwacu ku mupaka uvuye mu Rwanda. Igice gicungerewe cane nk'uko amasoko yacu yabitubwiye ni mu makomine ya Ntega, Bugabira na Busoni no mu ntara ya Kayanza ndetse na Cibitoke. Abafise ubwoba cane akaba ari imwe mu miryango yubakanye n'abanyarwanda aho ku mupaka, canke yifise ababo bubatse hakurya y'umupaka mu Rwanda. Bamwe ndetse bakaba bamenyesha ko hari abahatswe guhunga bava muri ivyo bice, ariko abatware bo hasi bakabahumuriza. Abanyagihugu begera ishamba rya Murehe no mu misozi ihanamiye ikiyaga ca Rweru muri komine Busoni intara ya Kirundo bo bakemeza ko naho nyene hashizwe ibigwanisho vya gisirikare bikomeye, ndetse ko hari n'abasirikare benshi. Ivyo bice vyose ni ibihanuro bibe n'akarere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba y'u Rwanda. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yavuze ko ari mu ntumbero yo gucungera umwansi kandi ko biteguriye kumugwanya. Amasoko y'ijwi rya Amerika akavuga ko ibintu vyatanguye guhinduka muri zo ntara igihe Burundi bwugana imipaka mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Bwari bumaze kwagiriza u Rwanda ko rubitse abagwanyi bacishamwo bakaja gutera muri ico gihugu. Aha u Rwanda rwo rwavyamiriye kure. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame mu nama y'igihugu y'umushikirano ihuza inzego zitandukanye za leta harimwo n'iza gisirikare yatangaje nawe mu ndwi iheze ko yiteguriye gukingira igihugu ciwe. Paul Kagame kandi akaba yaragabishije uwuzohirahira akarengana imbibe z'u Rwanda ko azokwibonera ko. Umuhinga muri politike y'akarere k'ibiyaga binini vya Afurika akaba n'umwarimu muri kaminuza harimwo na kaminuza nkuru y'u Rwanda, Dr Ismail Bukanani yatangaje ko abona ko umuti w'indyane zadutse hagati y'ivyo bihugu bitatu bisanga imipaka ari ibiganiro. Si irya mbere ku mbibe z'Uburundi n'u Rwanda hashirwa ibigwanisho bikomeye cyane, kuko vyakozwe no ku gihe umuhisi Petero Nkurunziza ari umukuru w'igihugu. Aho hakaba ari mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu gihe we batangaza ko mu gihugu c'u Rwanda aho bahavayo abaja kudurumbanya umutekano mu gihugu c'u Burundi. Ibi bitangajwe na Alain Tribert Mutabazi bikaba bibonwa ugutandukanye n'abanyagihugu b'ibi bihugu vyo mibihana imbibe ndetse benshi bita abavukanyi. Nkuko nari mpejeje kubabwira ngo bizosaba umwanya kugira hatorwe umuti ku kibazo kiri hagati y'u Burundi, u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bivugwa n'umuhinga mu vya politike. Ni mu gihe haheze umwanya yibonekeza amatati hagati y'u Burundi n'u Rwanda ku ruhande rumwe n'ubumwe n'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ku rundi ruhande. Abakuru b'ibihugu vy'u Burundi na Kongo baranamaze kugira urunani kugira ngo bagwanye mugenzi wabo w'u Rwanda Paul Kagame, bafata ko ari umubanyi mubi afise imigambi yo kwigarurira akarere. Kubwo umuhinga mu bijanye n'akarere k'ibiyaga binini akaba n'umwigisha muri za kaminuza Dr Ismail Bukanani bizosaba umwanya. Kubw'iyo ncabwenge imishamirano yose iri hagati y'ivyo bihugu bitatu vyo mu karere k'ibiyaga binini ngo niyakera cane, mbere no mu bihe bimwe bimwe bikagera umuzi mu vya politike, ubwoko n'ubutunzi.
uti nibaza ko bizofata umwanya muremure kugira ngo amatata ari hagati y'u Burundi, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, kuko ngo si ingorane zifatiye kuri M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo canke Red Tabara mu Burundi, akaba ariko abivuga. Arongera agatomora ati ku ruhande rwa Kongo haracari abagwanyi ba FDLR abakozeho nyabwoko mu Rwanda bashigikiye igisirikare ca Kongo. Kijanye n'ibihugu bibiri Uburundi na Kongo biriko bigerageza gushigikirana no kuja hamwe ngo bigwanye u Rwanda. Ufashe rero ko hari ibisigarira vy'amatati yo muri kahise mu bijanye n'imigenderanire igoye hagati y'ivyo bihugu bibanyi, tiko bwanje novuga ahubwo ko bigoye kuvuga ko amatati amaze imyaka myinshi azotorerwa umuti vuba. Hari kandi ubwoba bw'amabi ashobora kwaduka. Ismail Bokanani we harafise ubwoba ko ashobora kwaduka ubukozi bw'ikibi bwo mu kivunga hamwe amatati yoguma yibonekeza. Amatati hagati y'imiryango araba bamwe mu banyagihugu arashobora kwadukamwo amabi atagira izina mu kibano no gushamirana hagati y'ivyo bihugu vyombi birashobora kwiyongera ku buryo butangaje mu karere. Ku genekerezo ya 11 ku kwezi indongozi z'Uburundi zarugaye imbibe ico gihugu gihana n'u Rwanda bakagiriza umukuru w'igihugu Paul Kagame gutunga imigwi y'abagwanyi b'iterabwoba b'Abarundi. Ni mu gihe kandi Paul Kagame we yavyishure mu ikoraniro ry'igihugu ryitwa umushikamo mu kwishura abansi biwe. Mu gihe cyo kwiyamamaza kwiwe imbere y'uko asubira gutorwa vyiyamirijwe, umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi muri Kigarama guheze yageranije Paul Kagame na Adolf Hitler yemeza ko afise imigambi yo kwagura akarere. Ubwa mbere ngo umuti nyawo kandi ukwiye kuri ivyo bibazo ni ukuvugana hagati y'ibihugu, ibiganiro akaba ariko bibonwa na Dr. Ismail Bokanani. Rero amakungu ONU, amashirahamwe nk'umwe bwa Afurika, umwe bwa Buraya afata ibintu nkama mu gutera intege abakuru b'ivyo bihugu bitatu kugira ngo biganire ibiganiro vy'ukuri kandi vyubaka, akaba ariko ahanura. Ku bwa Ismail Bokanani, umuryango mpuzamakungu kandi nawo ngo utegerezwa gutegekanya ibihano igihugu cose cyo kwagirwa n'agasotoro, guhonyanga amategeko mpuzamakungu, kwinjirira ubutaka bw'ikindi gihugu no kutohereza imbibe z'ibihugu bibanyi. Ivyo kandi ngo bitegerezwa guca mu matohoza yigenga, akaba ariko uyu muhinga arangiza. Ngaho rero amakuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, amakuru yo mu gisata ca politike, aho tuza kubananya dukurikiranira hafi ivy'iki kibazo cy'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ivy'intambara iriko irabera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yasangize bagenzi aho baherereye hose babari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze mbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure, ndetse na bose bakurikirana amakuru biba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. No Umuhoza TV, Imana ibahezagire.